Icambere na mbere abarundi bomenya kandi n'amakungu bomenya nuko nta butungane buri mu Burundi. Nta butungane buhari, ivyo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we wenyene aramaze kuvyivugira. Kuvyashikiye rero uyu mwana Christella canke uriya mwigisha Igitega n'ibintu biteye isoni n'agahinda ku gihugu vyari vyitwa ko kimaze kwikukira. Birababaje ko umuntu atabaje ati nyabuna ni murabe hariko harabibara uyu muntu ari karago bizaragiye ari karakorera amahana abana kwaca pfunga. Birababaje ko umwana atabaje abantu agira atahamagaye umuvyeyi amutabara acaja mu gasho ngo yamenya amabanga y'akazi. Ibi nibiza gushimangira ibintu tumaze igihe turiko turerekana ko mu Burundi atabutungane buhari. Nta butungane buhari kuko abobwirijwe kubahiriza ubutungane, abobwirijwe gukora cyane kugira ngo ubwo butungane bukore nibo batanga amategeko yo gukoresha nabi ubwo butungane. Nico gituma twe tubwira abarundi cyane kuko abategeka bo ntaco tubasaba, twarasavye keshi ntaco bashobora gukora. Nico gituma rero dusaba abanyagihugu bwabo abarundi ko bahaguruka bakagwanira ubutungane. Abanyagihugu nibave hasi bagwane kugira barondere intwari ishobora gushiraho ubutungane bushobora gutunganiriza abarundi, ubutungane bushobora kubahiriza amategeko agenga igihugu. Bitagenze gutyo biraboneka neza ko igihugu kiriko kiragera ahantu bigoye ibiriko biraba, kuko iyo mu gihugu atamategeko ariho, iyo mu gihugu atabutungane buhari, ibikwirikira muravyumva nibimubona byaba birirwa barapfunga abantu babarenganya, birirwa barahotora abarundi babarenganya, babagiriza gusa bitategekanijwe n'amategeko. Naha rero dusaba abarundi guhaguruka kugira ngo bashobore kugwanira gushiraho intwaro ishobora gushiraho ubutungane bwubahiriza abarundi bose. Hanyuma kuri leta nayo canke ababirirwa barabikora batwara ntibashira agati mu ryinyo ngo bibaze ngo nibamenye ko nibatahaguruka ngo bashobore guhagarika ayo mabi bariko barakorera abarundi. Ejo hirya ejo intahi izofata ijambo kandi izobakubita mu gahanga, bazokurikiranwa kuri bariko barakora.